ndahimba amatoni 80 hagiye ku mutumba wa Nyanza narakoze ahantu isezimwe cyo twimbura amatoni 80 y'imyumbati kwezo mpamagara bene igihugu bahegera ati ngo mugura imyumbati ku majana 2 baje bati gufata uwo twari bwawo n'imyumbati gura amajana 2 kuri uyu mutumba twe natanze ibikotikoti ndabehana nyene cyo bana mukuru w'igihugu muhisi namuhaye ifuso zibiri zuzuye ibikotikoti turi mu ntara ya Kayanza aho twagendeye umugwiza tunga umugwiza mbuto kubera ko mu kiringo kimwe gusa cy'uburimye yimbura amatoni n'amatoni y'ivyo yarimye ni Mutama mbona nkira Charles canke Karoli Mutama usanzwe yararimye mu ntara nyinshi zitandukanye kandi wabonye umwimbo wimbuka mbega byo kuri wizera ko abantu basanzwe bazi ko mu ntara zose uburimye buhaba mu bisanzwe nta ntara nimwe itamera gusa intara yose ari intara y'Umugamba intara ya Kirimiro intara y'Ubuyenzi hariho mu Kumoso aho hose narahatembereye kandi yongeza Imana kubera uburimyi bwaje buje mu mayerekwa ngeza ahantu naho bunjanye umfunzo gitambara mu maso ngeza ahantu cambona n'ivyo harimwe icyo gituma rero abantu usanga barimo baratera ibiterwa ahantu bitaba kandi nkaza agenda hirya sirejo y'ibiharage hirya nirejo y'ibigori ingano ibiraya bivate nk'intara ya Kumoso usanga ari intara iba ibintu by'amaseriyare cyane muga ibintu by'amarege imeze nk'ibiraya si byaho byumvikana umva ko nzi neza ibintu byose biharimo kandi aho nyene ukira aho nyene uburimyi mu Burundi abantu kurima ntabyo bazi kabisa n'amakoperative menshi leta yarafashe intumbero y'ukuganiriza hamwe bene gihugu bakabasha mu makoperative birambabaza niyo barimo bararimira ahantu negereye ntibimbure bagomba no bari mu hegitari 10 naye cende mu hegitari 4 zari z'ibigori mugezo hegitari 4 narabashumbije umwimbo kure niyo kandi bari bari hegitari 10 bari baronkejwe n'uburyo bituma uzabumva na burya buryo babahaye bwabutse none hariho abafundi b'indimo ku mitumba mbega canke abonye ngira ngo batimbura nuko baba bataba bafashanije nabo je nibaza baba barimwo wagomba naho mvuze izo hegitari 10 harimo abantu batandukanye nk'ribo ndavuga amazina no ku rwego rw'intara gusa abantu iyo maze kuba benshi barasigana cyari kuntu hariho strategy nabonye zo gufasha bajya bene gihugu baba bari hamwe ari benshi uko nagiye no mu Ruyigi nawe nsanga akoresha abakozi barenga 100 afise n'abagoronome 4 haba mu guca amabango wacu usanga bidashoboka burya ni nk'umushoferi imodoka afise ukuntu ayicisha aho sansenike aho usanga hari autoroute aho usanga hari amakorosi n'ubuhinga umuntu agenda akoresha bituma uzoca ahantu ku mitumba myinshi aho usanga ubugori bwarahishiriye aho usanga uturima twinshi harimo ibigori harimo ibiharage harimo amateke harimo imyumbati harimo amasaka umunyagirwa ariyumvira gwa amasaka ngo nzonga umusororo bera kiyumvira n'ubwo usanga ibyo byose yabivangateranije ubwo rero uburimyi mu bisanzwe utera ikintu kimwe hari ubundi mugambi nafashe wo kuvukanisha ibiterwa ubwo bitarenga 2 ugashobora gutera ibigori n'ibiharage naho ni ku umurongo w'ibigori ugatera nk'ibigori ku metero 4 agaruka gushiramo ibiharage aho urimbura kuri kwamwe cyangwa ugafata kandi birashoboka kubagara birashoboka gose hama mugo urumva ntibiba bikibaye imbuto bicabiza kuba amakonsomable ni tekinike rero hariho gutera imbuto irobanuye hariho gutera kurima isindi mukayitunganya hariho gukuramwo mu rurazi ukoreshwagara hariho kuvanga ijyamyavu ijyo bavuga ko kasiyere na deyapenayire urabona ko twayimbura na totahaza ivyo rero byose no kubitunganya neza we nk'ubu hari umurima twabonye w'ibigori mengo nibaza ko ari amahegitari kabisa atari make kandi niho kibitera ariko aho wabiteye umengo hameze nk'ahantu mwaheruka gusitura inyovu kubona wagomba mwejya video urabonye ko hariho n'ibigori byari impande yanje ujya n'uwundi murimyi
kandi ubona ko yakoresheje ingufu nyinshi ajya n'amahegitari 5 n'amahegitari 4 uhajya uravye rero ry'amahegitari je nayo ndimya amahegitari agera kuri 5 burya rero hajyana n'ahantu nsituye ubwa mbere ariko hajya ni waza kuzora uzoze mu kwa kane urabe uzosanga hari ibigori bishimishije inyovu nta sinimwe itamera naho yoba inyovu je ndayirima gusa ntushiramwo ibingana burya umunyu ushira mu vyo kurya byo abantu 5 si ushira mu bifungurwa byo abantu 2 nuko icyo bitarezentra gukoresha amafumbire isi wamaze kuyikuramo umururazi isi wamaze kuyitegura nta mvu nimwe wombwa gusa ntiyimbuka ushaka kurandura imikayitusa ahantu igiterwa cyose nteye ndimbura ushaka utere urime ahantu hameze gute nayo ujya ko mu mwonga kugazura ugakuramo amazi yose akaja hasi abantu benshi n'imiceri warabonye abanyagihugu aragenda jewe ahantu notera ikiro c'umuceri nabivye abandi usanga aca hari ibiro 10 ivyo byose ni ingorane abantu kurima nabi nuko borima hato bakimbura byinshi kuko umuntu umwe ari mwakoresha bene gihugu ugasanga tumwe turimbura itone zishika 200 kuri sezo cumbwira amakoperative ni koperative cumbwira amakoperative yose ari mu iki gihugu sinzi ukuntu angana nko ibyo byoreje muri anakope bose borima nkuko acaboneka n'umusesekara wo gushora mu bindi bihugu naniga Mutama Karoli nivyo murimbura vyinshi toni zishika 200 kuri sezo imwe no kuri uri umuntu w'akarorero kandi mwavuze ko mwagiye mutembera ibihugu bitari bike hanini muje no kwiga y'uburimyi murahura ubumenyi ku burimyi none uyu munsi umuntu yoshaka gushira umutahe mu burimyi muga akaba atavyazi iby'uburimyi cyangwa hogira ugwaruka ruje hamwe canke mu ntara kanaka baguhamagaye akakwikora ko kugira ngo uje kubasangiza ubwo bumenyi mbega birakunda jene nagiyeyo nuko telefona nka musitanteri wo muri commune Gasogwe ni ibintu bibaye vuba mu mwaka uhetse nagiye ahantu bari bakoreye amashira hamwe ari mu miryango itandukanye abari bafite abantu bafasha bo muri Amerika abantu ndagenda kubafasha bari bamaze imyaka irenga 6 batimbura aho hantu iyo since nabire kuntu bayitunganya neza baca bari ibiraya n'ibigori baronse amatona 6 ibiraya baronse amatona 8 kandi ku buringanire bw'ahantu hatoya cyane urumva rero mu bisanzwe nta na hamwe isi yose nabikoze mu Kirundo himbara amatona 80 hagiye ku mutumba wa Nyanza narakoze ahantu isezi imwe cyo twimura amatona 80 y'imyumbati kwezo mpamagara bene igihugu bahegera ati ngo mugura imyumbati ku majana 2 bacha bati gufata ubone twari bwawo n'inyumbati gura amajana 2 kuri uyu mutumba twe natanze ibikotikoti ndabehana nyene cyo bana mukuru w'igihugu muhisi namuhaye ifuso zibiri zuzuye ibikotikoti kandi ibikotikoti nabitanze kuza mugwayo n'ivyo nagurishije mwishango yitwa Prodema yagiye kubitanga bagurishije ivy'imiliyoni 4 mu iyo koperative nyene urumva ni koperative ya Karoli kuri vyizi haba kuri mu mwumbati kuri mu kigori kuri mu kiraya kuri mu giharage nariko ndavuga mbaza nti baramutse hagize abagukinira kuja kubaho ubwo bumenyi mbega birakunda nakivuze yuko nagiye muri Gasogwe ndaja muri Kirundo ndaja muri Ruyigi ndaja no muri Bururi hari bita ku Kiryama guzatunga yitwa Butoke yaranjanye kandi ku byukuri n'umuntu yabaye umukunzi wanje mbere niyo ngize urubanza zarumva ngo ntibambwiye ngo ngufise urubanza kanterera ubudimi bwadupfukanishije hariho n'abantu bo muri Australia ubaza bambwira nagiye kurabira muri Sosumo nabo nyine ngomba gufasha byumvikana rero kabaroze ko imiryango iruguruye kandi ni navyo nipfuza jewe wagomba ivyo ndi masije ndabijya wewe uvuze gurima hari abantu bagomba gurima kubugira ama business ngo birongera ivyo bashira mu mifuko no nicyo gituma naho twajanye kuri tere urabona ukuntu nkamera bene gihugu je singe umwene gihugu mpakaza imyaka 2 imyaka 3 nguma ndamuhamara ndamuhemba ku munsi 3,000 acajana mu nzoga banamucinyije ariko musanze abaguma baziramwo kuyiga benshi kinshimisha no abaja kubikora iwabo benshi barahindutse ahantu nkoreye dufate nk'imyaka 2 nukuri atari umuntu afise ingwane zo mu mutwe aba bahindutse ndaza bene gihugu bapfakaza ari nk'umudamu w'umwene gihugu umupfakaza wabwiye ko afise ihene yabikije yakorera amahera 800 aja ku gihombe bona bashobora gukoresha abakozi 230 ku munsi nawe atanga akazi kandi kwitongo amatongo ariho uri mwavuga gutongo ni gwawe ese uzorijana itongo ni igihugu amatongo nayi igihugu size sayo umuntu aragiyitirira niyo gituma leta mbere tankozi ngo nanyicobera umukuru w'igihugu urabona ko leta yashize imbere uburimyi igashira imbere yuko umufuko wose boronka amahera
n'umuntu ukaronka ico urya ico ni icivugo ciza cane ahubwo abantu bafise amatongo atarimwa nibayabake canke bahimirize. Nibaza ko ico baciza ari ukura uburyo bayakoresha. Yasuku yabaka ngo bari kubona naho bayabaka ntahaja ni handi nyene. No guhimiriza bayaha abantu bayarime mbere uwo muntu baca bamuhanura n'ibyo azararonka ku kwezi bambe ku cimburo. Rero nditeguye kuba no kwira igihugu cose kwigisha abantu. Urumva aho rero hari ibyo nsaba naje cyane nyene cyo mukuru w'igihugu hakenewe déplacement karibira hari Jesse nkeneye gufashwa hari abantu zama gufashwa Jesse mfashwa sinkeneye gufashwa nkeneye naje ndafasha okay mukiro nicumvikana no gushigikirwa nakira kamo n'abarundi bari hanze mu mpande zine z'isi kubyukuri abarundi nk'abo muri diaspora ko aho twagiye tubonana naragiye muri Turkiya mu mafare internationale aho bita Antalya naho bita Efeso naragiye kuhagirira amafare naragiye Israeli naragiye Etazini gatanu naragiye Gabo naragiye Djibouti Uganda aho icyo bita Kirimo muri Kenya hose nagiyeyo urumva ko byukuri ko nagiye Dubai kuraba y'amasoko urumva ko byukuri ko tunashora n'umusesekara mu bigo byo hanze rero je sindi wa munyo bwago no gufashwa kandi batahure ku byukuri abarimyi yo mwavuga ngo bari mu Burundi ngo 8% abantu babarimyi sivyo nta na 2% mu Burundi dufite z'abarimyi